Ndabaramukije mwebwe mwese mwedegeje na gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu ya BTV kaze tubashikirize amakuru avuga muri rurimi rw'ikirundi kugira mushikirizwe na Jewe Jules Verne na Kimana amakuru yara ku ngingo nkuru ziyagize. Ibura ry'igitoro ni kimwe mu ntambamyi abari mu gisata c'uburovyi bahura nazo bagasaba kongerezwa amaritiro basanzwe bahabwa twaye bateguriye muri ano makuru. Nayo urunani rw'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida mu Burundi LNG+ bari baramutse bahimbaza imyaka 20 y'urwo runani rumaze rubayeho bagasaba bishoboye kubandanya babashigikira kugira ngo umugera ubandanye utuzwa mu Burundi. Avyo twaye bateguriye muri ano makuru ane yandi iri mu kanya sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nonga ndabaha ikaze nkuko nemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru wikena ry'igitoro nimwe mu ntambamyi basanzwe bari mu gisata c'uburovyi bahura nazo bagasaba kongerezwa amaritiro basanzwe bahabwa. Rero isi ndongozi we yaduteguriye iyi nkuru. Ikibazo c'igitoro ni kimwe mu bibangamiye igisata c'uburovyi mu Burundi. Abarovyi twavuganye bakorera ku mweha wa Kajaga bavuga ko igitoro bahabwa ku mastation kitabakwira. Mwijoro rimwe turagenda hari haho tushobora kubura imboga tugahamira nk'ahandi hantu aho ziri dukoresheje igitoro. Sawa turashobora kugura nk'iritiro 100 tugashobora kugarukana nk'iritiro 15 20. Oya bizanye n'igitoro ntabwo bitorohera bivanye nuko essence iriko iratugora cyane bivanye n'ibya application. Ibya application ngo tugiye kuyirondera turashobora kuri zafi nk'indwi yose taruguruka cyangwa tubone na message yo kwiyo application iriko iraboneka. Rero bica bitugora cyane rya turonka igitoro. Bijanye n'uburovyi uko butafise application nta gitoro bashobora kuguhereza kuri station. Basaba ababijejwe ko bokongereza igitoro babaha kuko n'umwimbo w'amafi wamaze kugabanuka cyane. Twe twasaba yuko niburi bo irite ko aduhereza gukora n'inkeya cyane zibaho n'abamaze ko barumaze kuronka application n'inkeya irite babahereza nta cyo zimaze. Nanakubwiye yuko ngato hakwiza hafi nk'iyi minsi 3 irikura ko ngo bivanye n'igitoro bitako tugenda kuroba ko nk'ubu n'ahantu he ko bararoba imboga bita karumba izindagara zisanga nyene zifise irangi nyene nziza ziko ziva kure cyane n'ahantu ushoye kugenda n'ibido 2-3 kugira no kugaruka. Yaje nk'izi minsi 3 ngana agenda mu mazi bivaye kubera igitoro kubera application nagiye kuyikoresha muga ntabwira uguruka twakwize iminsi 3 ngaha cyakuturaro. Mwomenya ko abo barovyi nabo nyene batemerewe kujana amabido ku mastation. Uwijanye nawe ategezwa kujana amavuta y'imoteri yo kuvanga n'igitoro kugira ngo yerekane ko atari ico agiye kugurisha. Urunani rurikiyemwo ugwaruka rugenda n'umugera wa sida LNG+ mu mfunyapfunyo warafise ivyo bashitseko no gwagisa intambamyi zitari nke. Marie Louise n'amahoro arongoye ku runani asaba ababishoboye kubandanya bashigikira kugira ngo babandanye bagwanya uwo mugera ugwaruka. Ugwaruka rugenda n'umugera wa sida rushobora gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere nk'abandi bose. Bishikirwa na Fulgence Ndayisenga umwe mu gwaruka rurikiye mu runani LNG+. Ni mu gihe muri urwo runani bari baramutse bahimbaza imyaka 20 rumaze rubayeho. Ugwaruka rugenda n'umugera wa sida n'ugwaruka nk'abandi rusanze rukora ibikorwa byose n'ukomeye ashobora gukora. Rero twavyiyumviriye turavuga ati reka turabe ingene twakora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Hama niho twaca tuvuga ati mu bugenegene dusanze dufise turabe dukora ivyo duteza imbere. Hariho dukora ibintu bijanye na art turagira ama design atandukanye yego kandi biradufasha cyane mu buzima. Uwase Jean Paul Janti umwe mu batanguje urwo runani amenyesha ko hari intambwe imaze gutegwa. Nk'umwe mu batanguje runo runani ndibuka ko byari bigoye kubona ugwaruka rurenga 3 canke 5 ruri hamwe ukora aho zivyiyumvira ugenda n'umugera wa sida ndetse byari bigoye no kumva ubwo gwaruka wemanga ku mugaragaro ko rugenda n'umugera wa sida. Ubu rero mbonye mu gihugu cyose hariho ugwaruka rushobora kwemanga ko rugenda n'umugera wa sida ni intambwe ikomeye. Marie Louise n'amahoro aserukira imbere y'amategeko runani LNG+ amenyesheje ko bagifise intambamyi zitari nke agasaba ababishoboye kubandanya bafata mu mugongo. Intambamyi twage turahura nazo kenshi nuko abantu bamwe batadutahura. Intambamyi yindi nuko abantu bagifata yuko umuntu agenda n'umugera wa sida atabuzima afise ejo. Indi ntambamyi ni yuko twisanga ugwaruka atabwo ruri au centre yo gufata ingingo uza gusanga rukumirwa kugira ngo bashobore gufata ingingo bariyumvire ibikorwa bikugwaruka bakavyiyumvirira bonyene hama bakaza twebwe
kubitumenyesha ariko tutabyumvire kugira ngo dushobore kubabwira ibyo twe dukeneye. Indi ntambamye ni yuko mu kibano nta makuru bafise ku bijanye n'umugera wa sida. Baracafata umugera wa umuntu agenda n'umugera wa sida nk'uko umengo nta nakimwe ashoboye, nta hamwe yo kwigeza, nta nguvu afise. Stigmatisation no musi hohoterwa n'ikumirwa biracahari mu kibano ndetse no mu miryango imwe. Niyo nico n'ikindi kintu kiza gutuma dusanga tuko turababloke kugira ngo dushobore gushika kuvyo twifuza gushikako. Twabasaba yuko bo bandanya kudufasha cyane kuko mu gwaruka haracyariho ibindi bikorwa byinshi byo gushigikira, na cyane yuko amaraporo yose atangwa n'ubushikiranganje aragaragaza neza yuko ugwaruka ruguma gwiyongera ku bantu bagenda n'umugera wa sida. Mushegeranyo cyakozwe n'ishiramwe mpuzamakungu OMS gitahamagara y'abantu ku isi, Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije yo kurwanya umugera wa sida kuko ibice 89% by'abagendana umugera wa sida mu Burundi bari bazi urugero umugera ugeze ko mu mubiri wabo mu mpera z'umwaka wa 2020, mu gihe ibice 98% by'abarundi bari ku miti ipfufaza umugera, nayo ibice 90% muri bo bakaba bageze ku rugero ko kutanduza abandi. Kugira ubwoba bwo gushinga urugo ku musore cyangwa inkumi igeze mu bigero bishobora guterwa n'imvo nyinshi. Abafise ivyo bibazo bagasabwa kwitura abishoboye kugira ngo babafashe. Bishikizwa na Deborah Irakiza yanonosoye ivy'inyifato n'isanamitima. Patrick Hatangimana yaduteguriye iyo nkuru. Abantu baraba uko abantu babona ibindi bikorwa, ugasanga kumbure uwo muntu abo bavukana ku myaka ini bari baramaze gusohoka, bari bamaze kugira mariage mugabo nteko arayigira gutyo ugasanga uri kurabira muri yama norme niko novuga ya societe tubayemo. Ari ikintu kiba catumye uwo muntu agira ubwo bwoba bwo kurongora cyangwa kurongorwa. Rero novuga ngo ni ihungabana bisaba ubufasha kugira ngo uwo muntu arirengane. Guteba kwifatira ingingo yo gushinga urugo ku musore canke inkumi ageze kuba kugwiwe si ubugwayi nkuko benshi mu kibano usanga bavyibaza, ahubwo bishobora gutegwa n'ihangiro umwe wese aba yihaye rijanye n'igihe yipfuza kubakirako ugwiwe, canke ugasanga nta n'ivyo ashaka nkuko bisigurwa n'umuhinga Deborah Irakiza yanonosoye ibijanye n'imyifato n'isanamitima. Aha mu kibano muri societe tubayemo hariho uko bashaka ko umuntu yitwara, uko bibaza yuko bikwiye kugenda. Umuntu afise imyaka ingana gutya akaba afise uburyo byari bikwiye ko ashagira mariage nkacarongora, ugasanga umuntu nta n'ivyo ashaka. Mugabo kubera ko twamaze kwishiramo ngo none ubu nawe urindiriye iki, akadura gafise canke iki, ugasanga bice bituma wibwira ngo afise gamofobi kubera atari ararongora kuri wa mwanya wowe wibaza yuko yatse kurongora. Ashobora kuba yatevye kugira ngo yipange gusumba, ashobora kuba yanatevye kubera atabishaka. Mugabo kubera uko kuntu tuba twamaze kwishiramo yuko kuri iyi myaka umuntu ateza kurongora canke ateza kurongorwa, ugasanga birateye rero bicunya abantu bibaza ngo umuntu afise gamofobi atayafise. Nubwo biruko uyo muhinga nyene mu vy'imyifato Deborah Irakiza aremeza ko haraho bishika umusore canke inkumi akagira ubwoba bwo kwifatira ingingo yo kubaka ugwiwe, ico bita gamofobi mu gifaransa. Aho naho uyo musore nyene canke inkumi niwe aheza kemeza neza ko ico kibazo gifise, maze akifatira ingingo yo kwitura abahinga mu vy'imyifato kugira bamufashe. Ico kibazo kivugwa na bya biganiro mbogora mutima umuntu agira amaterapi, hama wamaze kumenya imvo n'imvano y'ico kibazo ukamenya ingene ugenda rero urakivura kikagenda kiravaho mukagitorera inyishu nyamukuru ifise uwo muntu nyene. Rero ni vyiza yuko uwo muntu nyene bwiwe yumvise ko bimuteye ikibazo ni wamenya ati je ndafise ikibazo hana hama akagira kuja ahantu gusaba ubufasha canke abiganira umugenzi wiwe nyamugenzi we akamukonsera nuvuga ngo kuja kwa umuntu abimufasha. Mugabo ni ikintu abantu benshi bakunda kwihendako cane. Mu Burundi imyaka 18 y'amavuka ku mwigeme n'imyaka 21 ku musore niyo itegekanywa n'amategeko ko umusore canke inkumi baba bageze kuba kugwabo. Mbere kurangiza amakuru yacu Kadusabe Irambona Kelly Brenda Deborah atugira yavugwa mu makungu. Umukuru w'igihugu wo muri Nigeria Bola Tinubu yagendeye igihugu cy'Ubufaransa mu kiringo c'imisi 2 mu ntumbero yo gukomeza ubutunzi bw'ivyo bihugu bibiri. Igihugu ca Nigeria giharugwa mu bihugu bigizwe n'abantu benshi cyane bagera ku miliyoni 227 z'abantu.
mu mwaka wa 2025 hitezwe abantu bashika ku miliyoni 410 nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bola Tinubu n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron badorongora inama ijanye n'ubucuruzi hagati y'Ubufaransa na Nigeria i Paris. Amasezerano manini niyo yitezwe inyuma y'iyo nama nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wo mu gisagara ca Paris. Iyo nama ijanye n'ubudandaji yatanguje mu rugendo Emmanuel Macron yagize muri Nigeria mu mwaka wa 2018. Umwaka wakurikiye itogwa giwe kugira ngo yerekane umugambi wiwe wo gukorana n'ibihugu bikomeye vyo muri Afrika. Kuwa gatanu Bola Tinubu azorongora ihuriro ry'ubudandaji na MEDEF rihuza hamwe abakoresha b'Abafaransa. Tutandukira amakuru yacu mu gihugu ca Australia aho inamashinga amateka y'igihugu ca Australia yashizeho itegeko ku munsi wa gatatu ribuza abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Iryo tegeko ryemejwe ku majwi 102 kuri 13 akaba hasigaye ko ryemezwa n'inama nkenguza amateka. Mu gihe iryo tegeko ryemejwe urubuga rwose ruzwa rufise ikiringo cy'umwaka umwe wo gushira mu ngiro ayo mategeko agenga imyaka imbere y'uko ibihano bishigwa mu ngiro. TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X na Instagram zizoshirwa amande agera ku miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe izo mbuga zidashize mu ngiro iryo tegeko. Nizoshobora gusaba abazikoresha gusaba ivyangombwa harimo impapuro z'inzira canke uruhusha rwo gutwara imodoka. Nuko ayo makuru avuga amakungu duciye turangiriza kwa makuru yacu katubashimiye mwebwe mwese mudengeshenye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu tubatumirira kubandanya muri kumwe natwe naho utaha murakoze.